akamashuka mu mashuye uyo muhungu yiyahuye ca gikoga camucakiye yavunze nk'umwumbati uhuye ngo umugurungika murira imikashini yarabana yasigaye ageze mu kabenzi zana ibiro bitanu mu mufuko na ngorane kampinga yanje kamuteye mu gahinga nguku kugara gukunda sikosa gutangaza amakosa ahubwo bicugamije. Twebwe ntitwakoze umuziki kugira ngo tube abantu bamenyekana bamwe bashayininga ababebi bayoya, ahubwo twebwe twakoze umuziki kugira ngo turonke amafaranga. Indahiya bucuti ya amacupa yirirwamwo yamuhaye inda ya bucuti. Abantu bavyumve yuko twatanguye gukorera bibiri. Mwagenda mu gakora bakabahemba 2000 bakaduhemba 2000. Jewe igihumbi nawe igihumbi umva yaba 2000. Igihumbi uyu bakamuha igihumbi. Ibihumbi 6 vyo muri 2011 vraiment byarashoboka yuko umuntu ashobora kuvyiyokipamo. Ibisi cyo gihe yaramajana abiri. Batunze kuko babaho nk'abakene, ariko kandi abakene nabo bakenye kubera yuko babaho nk'abatunze. Abantu b'abanyamuziki zubarabe abantu baba baciye n'ubwenge, no mwishure bagiye vraiment musanga badashika mu bibanza vya gatanu, kuko ukuntu abantu bibaza ngo umengana umuntu w'umujanja oya n'ubwenge n'ikintu mwarima cigishije canke mwarima kivuze wewe agicakira umenga akikivugira kure. Abagenzi babi bakubwira inkezi uryoherwa tutari kumwe, wewe wazanye ubwogera imbere ukibagira no kuyashira imbere kubw'inzigo ukasaba ibaze nk'izo kwa Mukabazire. Ingeso y'urugo ntiyubaka urundi chérie. Yaga Take TV online, the #1 in our country. Yaga Take TV online, the #1 in our country. Yaga Take TV online, the #1 in our country. You are the #1. Iya akaba ari Regimo Music Live, basanzwe arabaririmbyi bakongera bagakora live. Ku muntu wese akunda live ndibaza abantu arabazi, ku butabazi naho uyu munsi agenda bamenye. Jewe muri kumurumva ni Omario Only, nyuma ya kamera akaba ari Kagaga. Ndakuramutse umuntu nimwe nadukurikirana nongera ndakwipfuriza umwaka mushasha, umwaka w'impinduka, umwaka wo kwiratrapa kubitagenze neza mu mwaka uheze, kumbure uyu mwaka ushobore kubikora neza. Nongera ndabaye ikaze Regimo Music Live. Murakoze cyane. Regimo Music Club. Regimo Music Club. Yes. Reka mera aho nyene. Kuki kwiyita Regimo? Oya ahi bambewe nkuko tumaze kuvyishura ku mateleviziyo menshi n'ibinyamakuru vyinshi. Twebwe Regimo sizina twise, ntabwo twise Regimo, ahubwo Regimo ni izina twahawe n'akazi, kuko igihe twe twatangura nta zina twari dufise, ahubwo abantu batubona uko tugendana, batubona kuri scene nibo bahavuye baravuga ati bajya abantu n'amahasa, baca batwita Regimo. Ego. Okay. Murahawe ikaze cyane kuri Yaga Take TV. Murakoze cyane. Namwe murahawe ikaze. Murakoze cyane. Ego. Ku bantu batabaza amazina babita gute? Amazina jewe nitwa Ndowayezu Blaise, ariko kandi nkaba mvuka mu Kirundo, commune Gitobe. Ego. Namwe je nitwa Bazishaka Donatien batazira Mr Polite. Nsanzwe ndumuhungu wahariya Imuyinga Igasogwe, ariko kandi nkaba nsanzwe ndumurongozi musuku wirishi hamwe rikarakorera mu bikorwa mvabwenge bitwa Regimo Music Club Burundi. Mwese muri abantu b'Ibutanyerera ndimo ndavyumva. Oya harimo utanyerera no wibuhumuza, mugabo urumva bitarahinduka. Twari muri Butanyerera twese, twari hariya hariya ni mu Bugesera.
hariya ni mu bweru mu bweru ko je ni muyinga nawe ni mu Kirundo. Okay. Ubucuti bwanyu bwahereye hariya nyene mukiri ruguru canke bwahereye ngaha mu gisagara? Ubucuti bwacu bwahereye mu gisagara na cyane mu mashure kuko twese twaje ngahe Bujumbura tuje kwiga. Ego hanyuma duhurira muri kaminuza y'u Burundi. Duhuriye muri kaminuza y'u Burundi, urazi muri kaminuza y'u Burundi abantu bose baba bamwiruka cyo kimwe, hanyuma mugasanga mufise ubuzima bumwe, ariko kandi uyu uca tusanga dufise impano zitandukanye n'izabandi bafise. Umuziki ucura duhuza, ubucuti bwacu bwatanguriye muri kaminuza y'u Burundi. Hagere jimo mwese muraba poire cyane byo sisime mwese hajya kaminuza mwarayimaze. Ntituraba poire gusa, turaba poire achieve pana achieve. Wow, ndabikunze. Abantu benshi cyane abantu bakera bazi yuko ibintu by'umuziki bijanga abantu batize, abantu atandero bagira, abantu ibintu nk'ivyo, ariko iyo tubonye umuntu yize akaza muri bino bintu cyo tubona yuko atabizanwemo yabizanwemo basi ni kwera bikunze, ni kwera bibonamwe intumbero. Mwebwe intumbero yanyu nka Regimo ni yihe kugira mwifata ati reka yama section twize, yama faculté twize tubishire ku ruhande twe twikurikiranira umuziki? Ivyabajemwo gute? Burya umuntu ariko ariga aba ariko ararahura ubwenge buzomufasha kubaho mu buzima no kwitunganya ukundi. Twebwe aha niho twabonye ko twomenera kugira iterambere rishoboke. Kera bavuga ngo vyakora abatize kandi ivyo kubera ko kera uravye ukuntu ikigihugu cacu cagiye kirevoriwa, abantu benshi ntivyakunze ko biga. Muri bake biga nabo baca barongozi mu gihugu kugira ngo bafashe igihugu gutera imbere. Kuba rero kera umuziki wakora abantu batize, ni opportunity itari hari ngo habe ari abantu benshi bize, haboneke abaja mu burongozi, ariko nabaza mu bikorwa mvabwenge nabo nyene baboneke barize. Rero mbere numva yuko tutonabagiriza yuko bavuga yuko vyari vy'abantu batize, ahubwo nujya muntu ushaya abikora atize ujya mbere respect, kubera ko ni impano imwe yidomba urikavuga ati je ngomba nje habona margere ivyo vy'amashuri nubwo ntabifise. Tubwe rero intumbero yatumye tuza muri ibi, twabonye yuko ari gisata gikomeye cyane gishobora gutuma umuntu yiteza imbere, agaha akazi abantu benshi, agakura urundi gwaruka mu gashomeri, hanyuma agateza imbere igihugu, agafasha igihugu mu byo kwiteza imbere. Ego abantu benshi barashobora kubabona musa neza, musayangana, ariko umuntu ntamenye ati mbega sirago mwaciyemwo nizihe. Reka duhijambo mugenza watubwire urugendo mwagize kugira mushike uyu munsi. Urugendo twagize kugira ngo dushike uyu munsi ni rurerure, kuko uri kuraharura kuva muri 2011 kugera muri iki gihe urabona ko ari urugendo rurerure. Ariko ibibazo ntivyabuze, hanyuma uretse yuko umuntu kuko twe turiko dukora ikintu bita entrepreneur ya culturel, donc mu entrepreneur wese ategeza guhura n'utubazo. Utwo tubazo rero nitubara utubazo kibari ikintu kiriko kiratuma kugira ngo wowe uze kudekuvura mbega unuyuhe mutego nokoresha kugira ngo sinze mpure na bijya bibazo. Nta bibazo byinshi twahuye navyo. Twebwe nitwakoze umuziki kugira ngo tube abantu bamenyekana, bamwe bashayininga, ababebi bayoya, ahubwo twebwe twakoze umuziki kugira ngo turonke amafaranga. Twarakoze indirimbo ya mbere turayisohora, nayo nyene objectif yayo yari yuko turonka amafaranga, ntivyakunze ko tuyaronka. Mugabo twarose ukubonana n'abantu. Uko nibuka indirimbo ya mbere twakoze yari yitujana mu higanwa rero wabushaka amafaranga. Indirimbo igira kabiri twagiye kuyikora, twaratanguye gukora live music, bisobanura ngo amafaranga 2,000 baduhemba twe twatanguye kubironka. Donc 2 ndiko mvuga 2 nyene abantu bavyumve yuko twatanguye gukorera 2. Mwagenda mu gakora bakabahemba 2000 bakaduhemba 2000. Jewe 1,000 nawe 1,000 uba yaba 2000 uyu bakamuha 1,000. Turetse ibintu by'ububeshi vraiment mbwira ukuntu 1,000 uri umwe wo kijyamo ukakidepressamo ukongera ukaronka nayo wika. Urumva
ico gihe ibintu ntivye bwazimbe za 2011 twakora gatatu vendredi samedi et dimanche urumva yuko twaba dufise ibihumbi 6 ibihumbi 6 vyo muri 2011 vraiment byarashoboka yuko umuntu ashobora kuvyiyokipamo ibisi cyo gihe yaramajana 2 yaramajana 2 urumva yuko twaca dukoresha amajenani hagasigara 1600 ku bantu baba muri kaminuza y'u Burundi barabizi umuntu yaba indani yaba afise ikarata afungurirako ariko utayifise nawo ikintu biti canditse ikarata yagugwa amajana 2 urumva ukuyemo amajana 2 ya déplacement ugakuramo amajana 2 iyo karata waca usigarana 1600 no kuvuga yakuye mu gihumbi waca usigarana amajana 6 amajana 6 yari meshi wacukuramo ayo gukoresha amayinite iki ukatumbere usigarana n'amajana 2 ya ipari yari meshi kiriya gihe isahani yo mu restaurant yagugwa ndavyibuka burya amafaranga twabika ku munsi yari amajana 3 aha kubera yuko jewe nari sanzo mfise ikarata ntivya mbere keshi wasanga tunazikoresha gake kubera imfungurwa zari zizimbutse ugiye muri restaurant warashaka gufungurira 105 amajana 2 amajana 2 amazesa akakwarurira yego amajana 2 kuko hanyuma bikagenda neza yego rero ibintu byabize ariko si kuvuga yuko ari muri ico gihe gusa byari bizimbutse abantu niba bitahure n'uyu munsi abazi kuziganya baraziganya hari indirimbo twaririmbye twa Kanziza iravuga ngo abakire abatunzi batunze kuko babaho nk'abakene ariko kandi abakene nabo bakenye kubera yuko babaho nk'abatunzi yego ni kuvuga twebwe iyo twashaka nk'ivyo bibiri babiduhaye byari byoroshe yuko tuca tubinywera byose bigahera ariko twace tugura energy imwe tugaca tuyisangira iyo energy nayo ntiyari yo kugira ngo tuboregwe ahubwo yari yo kugira ngo wa mwanya turiko turakora ntidusinzire itiro ntiridufate ibintu nk'ivyo ukumwebwe mumeze zari indoto zanyu canke vyaje guhinduka mu nyuma ivyari indoto zanyu bihinduka nkuko sha je novuga ko zari indoto zacu kuko jewe uyu muhungu duhura yari umuntu aririmba deja je nanje nari umuntu ndirimba nongera ncuraranga je guhera mu buto bwanje naba numva yuko nzoba umuntu w'umunyamuziki akomeye ku rwego rurenze ariko kandi abantu b'abanyamuziki uzubarabe abantu baba baciye n'ubwenge no mwishure bagiye vraiment musanga badashika mu bibanza vya gatanu kuko ukuntu abantu bibaza ngo umenga n'umuntu w'umujanja oya n'ubwenge n'ikintu mwarima cigishije canke mwarima kivuze wewe agicakira umenga akikivugira kure rero indoto nk'ubuje ivyo ndimo ndavyita indoto mbere y'ibisazi nari mfise kuva nkiri muto ko je ndibuka yuko 3e primaire navuze ingoma mu muhari nari ndimo bita fokorale hariya ku gatumbi wacu kuri Sikisare Rushombo naravuze ingoma neza mwishengera abantu bakavyumva 6e n'abanshobora kuja kuri podium nkigisha indirimbo nkagira solfege nkigisha indirimbo abantu urumva byari ibintu vy'indoto mugabo nkumva abandi baririmbyi baririmba nkumva bakidumu nkumva abandi nkavuga ati nanje umunsi umwe kwera ngira ngo nzosura indirimbo banyumve ku radio ariko ko umuntu yagiye ariga yongera bitohoza tudusanga mbere mu bindi bihugu ibi bintu bavyita ibikogwa mvabwenge yes industrie culturelle et créative tudusanga ahubwo umuntu yize ngaho i Burundi abimeneyemwo vyoba bien je muri kaminuza y'u Burundi nagize science politique nize administration nubi ivyo ndimo ntaho bitandukaniye n'ivyo kuko umuziki nkuko mubizi no gupanga karere ni ibintu bikorwa na team niya cyane biba bisaba une certaine expertise mu bijanye n'uburongozi mbere no vuga uburongozi nkorera abandi rero abantu ntibabifinishe bino bintu ni bintu biri nk'abantu usanga bambaye neza nka mwebwe amafaranga iyo muyakura mu bisiguriye abantu bohamenya cameraman ndabona yambaye neza hariya uri kuri micro abantu mutamubona yambaye arja mwizosi zivye cyane rero no baneza abantu yo yani bavyumva bimenye biboneka yuko atayiguza ivyatsi yayiguza amafaranga ibi bintu rero
twebwe jewe ubwiwanje na mugenzanije nibaza ko yari indoto kubera ko nta kuntu twayiguhura tukaja dutera tubigwamwo bitari ibintu vyatududubizamo niko no bivuga. hanyuma ico nokongera ko ni indoto kubera yuko iyo ikintu urimwo atari indoto zawe ugiheba hakiri kare. Hanyuma ugiye kuraba imyaka tumaze turiko turabikora si uko uvuga ko vyagumye biduha amafaranga gusa nyene tahuye n'udu challenge. Hari habo twakorera ne baduhembe, hari aho twaje gukora ugasanga dutashe bwije canke ugasanga dutashe n'amaguru twari tuzi ko tuza kwideplacer. Urumva ko tubikagenda mugabo kubera yuko zaba ari indoto uravuga uti ingorane zose ngira ndabandanya ndatere nje imbere. Umuntu rahoreramo n'utubazo twishi muri uko tubazo mugabo ucuvuga uti aha ntegeza kubana nico rero gisobanura indoto. Aho gice tutari twigeze turota kuva tukivuka. Ntitwigeze turota yuko nk'ubu dushobora kubonana n'umuntu nk'ubu nka je nshobora guhura n'umuntu tutigeze tuvukana tugaca twitwa regime. Ubutigeze muvuka je naje ubwa mbere nibabona ndibuka ko twahuriye ku Kirimba. Yego umunsi wa mbere ndababa nemaze kubabona mu ndirimbo mu image gusa ku Kirimba niho baca babanyereka ngo bajye niba batipe bitwa regime. Gusa rero ndabaravye na tipe kumenga samahasa bimeze gute masadasa bacavuga ngo masadasa niko baca bavuga. Gusa murasa poni imwe gusa nyine umuntu abibonye arabona atabantu n'abarabajimo ni refojimo ni kuvuga rero byarabatangaje namwe ntwari uzi ko vyo gushikira ko hari umuntu mwokorana mwitwa regime kandi mutavukana. Bana abafana barabisasiriye mpaka tuvyemeye ariko kandi twaravyemeye ariko kandi nivyo batubonamo batwise ikintu batubonamo nakwe turavuga tuti yamara ibi abantu baduhamagara afite ntazina twaye dufise twebwe mwaje bavuga ngo nde nande urumva abayimusi bari bafise ikibazo cyo guhamagara abo bantu kuri stage. Hanyuma rero wabatanguriye bamwita Papa Taris aravuga ati none bagiye batipe kweri tubahamagara gute no wewe aravuga ati no il faut appeler les dégimola il faut appeler les gimola umva uhungu bugenda na bugufi twayitwonze ukuntu umwe dusangira energy imwe bakavuga ati none urukundo rw'abajya batipe nibiki kumbe ntibamenye uko bwari ari n'ubukene ariko ubwo bukene he twarabwifatamo tukaja dusangira ico kintu kimwe. Basi hari yakumase kuri Tanganyika umugabo yahatama bita Papa Taris akacagira n'ibintu by'ubuhemusi bari kumwe n'umuntu bita Alain Nova wo mu journaliste Kitirere muramuzi izina regiment ribarira dufashe turavuga tuti ivyo abatubonamo baduhamagara mugenzi nivyari vyo reka tugume ivyo nyene gasanga guma hazu tundi tuzina mwiyumvira mudukasa cyane n'ivyatime n'ivyo oya mu nyuma twarashatse gushaka kugerageza guhiga izina dusanga ntiryoba nibyo nyene abantu batwise twararibuze kuko twege twavuga ati tunapiga muziki unatupa pesa kuko twe dushaka amazina twe ntibitura nakubita igambira akaca yitabira wumvise respect wacu duha mahera twebwe hamuhungu twarakoze cyane twaja mu bubare tukaja ku mameza twakubita gitari ku mameza y'abantu nk'iyi meza hajya tukavuza umuziki famille yicaye kavuga bati muhejeje muce munza aho mugavye vyamaze kwevuriwaga uravyumva tugasanga twatanye nka 5000 yo muri 2012-2013 umva vyagiye birevuri ego ndashaka mutuvugirize ku njyana twumve ubuhinga mufise kumbere n'abantu batari babazi bagende babubonye uca wegereza ku mikoro ngaha wewe mu ndirimbo twandika turakunda guhanura cyane nk'ingomba tugomba tugire twayise akamashu aho tuvuga akamashu atari kamwe gafata imbeba mugabo akamashu k'urukundo gashobora gufata umuntu wari we wese akamashu kamumashuye uyo muhungu yiyahuye chagikoga chamuchakiye yavunze nk'umwumbatuye ngo mugurungi kamurira imikashini yarabana yasigaye ageze mu kabenzi zana ibiro bitanu mu mufuko nangorane kaminga yanje kamuteye mu gahinga ngukukugara kumusize mu bugaragwa kaminga yanje kamuteye mu gahinga ngukukugara kumusize mu
urukundo burya samahe ariko urukundo burya n'umutima ntukishinge kumuha ibihera wibaza ngo umuherana gukunda sikosa gutanga samakosa ahubwo rabicugamije maze ufata ingingo gira icugumije gukunda sikosa gutanga samakosa ahubwo rabicugamije maze ufata ingingo gira icugumije Jimo Music avec Yagateke TV online. We wanna party. Come on. Je narabibonye mugenzi ivyo uvuga nanje burya vyambayeho nikiza umuyahudi rurasaza niruka inyuma y'umuhindikazi nigira icihebe mebi vyanje vyose ngo ndamucikane yanjane yashaka hose kuko umutima wanje yasa n'uwawucikanye ndisanga kanoti kameranye yo ntagira nayigisuguti y'amacupa nayo twirirwamo yamayinda nk'iyabucuti amahera amaze guhera acarigendera sigara nipfumbereje urukundo samahera gukunda sikosa gutanga samakosa ahubwo rabicugamije maze ufata ingingo gira icugumije Jimo Music na Yagateke TV online. Indahi ya bucuti. Ya. Amacupa yirirwamo yamuhaye inda ya bucuti. Wow, ni indirimbo nziza cyane kabisa. Nziza. Kamashu. Wetanga ariko wibuke kwigerera urabicugamije. Ugamije ubu ufise n'intumbero. Ufise intumbero yahe uri kuramoha ngo umwemeze hanyuma ucusigara ugaragara. Mu kurungika muri mikashi ntiwigerera ejo ucutangura kubwira abantu ngo barakwivye. Abantu tuze turabahanura. Ugenda ngo uri kuragara ugasigara ugaragara. Bigusiga mu bugaragwa. Kugara kwamusize mu bugaragwa. Ego. Nimwe ndaraba indirimbo zanyu muririmba ni indirimbo zidapfa. Ego nyinshi kabisa si indirimbo z'igihe ni indirimbo ushobora no kwiyumviza nyuma y'imyaka 5 kumva ni indirimbo ya kanovera kubera iki ukoresha iyo strategy nindushaka kuzopfa gatatu umuntu yarapfuye kabiri oya n'ubwa mbere ntiturapfa ariko urazi ko umuntu ugupfa kwiwe avamo impwemu abantu nivyo bazi baca bavuga ngo yapfuye ariko hari izindi impfu abantu batazi abantu tugira iyo utagira abagukomoka utavyaye nibaza yuko atanubusize atanumuntu yibuka ngo naka yarabayeho kubera ntibanavuga tujya ni mwene nde ugufa ubugira gatatu niyo atagikorwa na kimwe wasize abantu bazokwibukira ko bavuge bati iki cyakozwe na naka uravyumva tubwire iyo turiko turasohora indirimbo tuvuga ati basi kibi gitabo abantu bazosoma nka kujya dusoma Molière dusoma nabandi bakazocumviriza nk'ubu uye turazi Molière turazi nabandi bantu ariko ndazi ko haci imyaka myinshi barapfuye ehera aba ba Mandela aba bagwa gasore bakoze ibintu vyiza n'uyu munsi tuguma twinovora barapfuye baravamwe ipepu kumbere n'ababakomoka ko bazogenda muga urufu rwa gatatu ntabwo bazogira do generation en generation tuzoguma du célébrer twerere Jimo dushaka yuko tuzopfa gatatu basi tuzopfe kabiri gusa iryo rya gatatu natwe tuzorigumane umuntu niyaza kumviriza indirimbo abapapaci imyaka 1000 kuko turazi ko isi ntizohera n'umupapa ntazokwigera vaha abantu bazoguma barondoka bavuge ngo hari abarundi bari baravuze ngo umupapa yubahwe ego nice turashaka gutumirira abantu bari baradukurikirana ahantu habiri cyambere baje kuri YouTube yanyu ego hama ijya kabiri baje baze baraza kubara abantu mukorera ama live muratangura mutumirira abantu kuri YouTube yanyu munayivuga n'izina mwongera munabwira naho musanzwe mukorera mu bibanza mukoreramo Jimo Music YouTube yacitwa Jimo Music ariko n'izindi mbuga ngurukana bumenyi zose ni Jimo Music ugiye kuri Twitter ugiye kuri Instagram
vyose za Facebook handitse Regimo Music aho niho ushobora gutora ama contact yiwacu ariko kandi hampande yuko turiko dutanga imbuga ngurukana bumenyi hariho n'urubuga dusanzwe dukorerako en présentiel nk'uvuga uti Regimo ndabashaka hehe udusanga i Bujumbura i Burundi mu Kamenge kwibarabara rya kabiri rya Gituro aho neza na neza uciye kuri Kopeke Gihosha ugenda kwisengero kwa Buyengero aho urumva ko biba byoroshe nakabare keza haba harimo ibintu byinshi ibintu byo mu gikoni buho leta yaravyoroheje inzoga ni prix normal iyo zabonetse ni prix normal ariko igikoni kiba kimeze neza hanyuma aho nyene niho dukorera ama formation abashaka kwiga kuririmba abashaka kwiga kuvuza kugira ngo ntituze dupfe n'ubugira kane nabo nyene turabigisha kugira ngo hajya umuntu afise uwasigaraza ikintu biba ari sawa twariko turakorera ahantu mugabo hahindutse gato ibintu bijanye na live ubu abantu bakeneye kutubona abantu b'inyabugete abantu b'inyabugete hariya turiko turaza muri Summers Hope kugira ngo tubahereze umuziki mwiza w'ikibiriraho ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatandatu hanyuma tubasaba yuko baza ari benshi muze muri benshi kabisa kugira ngo mwumvirize itandukaniro ry'umuziki n'uyundi ego ntabaciriyemwo aho mu Kamenge uhagiye kugira uhamenye handitse ko Regimo handitse ko Regimo Music Restaurant Bar ariko ni adresse sociale ya Regimo Music Club Burundi ryashamwe nababwira ariko rirakorera mu bikorwa mvabwenge ari navyo vy'umuziki birimo nubwo nye dusanzwe dukora n'ibindi bintu ariko ni naho biro ya siège sociale iri niho dukorera ibikorwa ariko kandi twavuze tuti ni espace de diffusion y'ibikorwa vy'iwacu ariko abantu ntibashobora kuza kuhaterama kuko niho tugirira ama repetition niho tugirira vyose abantu ntibashobora kuza kuhateramira taco bariko barasoma tuca tuzanaho ivyo basoma tuca tuzanaho n'ibifungurwa tuyigira restaurant bar ni kibanza ciratiro ciza aha abakunzi bacu tuba turi kumwe dusapana vya bindi ngo umusani ngo ntumubona oya twebwe nitwe dusereva hajya ahantu kugira tutari muri bino bindi bikorwa abafana bacu dukorane ko tuyage turyoherwe hanyuma ibintu bigende neza yego ndimo ndagerageza kumva Regimo Music ni ikintu kinini cyane ndashaka kumenya nibihe bindi bintu mukora tutazi vyose hamwe nibihe bintu byose mukora nibihe ubu twebwe vyarakunze ni entreprise ubu ifise abakozi 26 ni entreprise ifise sonorisation sound system novuga ngo yiyemera mwa kino gihugu urumva mu vyo dukora turakora ico bita location matérielle ni entreprise uyu ifise ivyuma vya videography umuntu wese ashobora gukota urabakora ama clip urabakora ibiki ama kamera meza turayafise muri Regimo Music Club Burundi ni entreprise kandi iriko la developa cyane ikintu cyo gukorera ama publicité abantu na branding y'ama entreprise biciye mu brand ambassador mu kwamamaza ibikorwa vyabo aho tuba tugiye hose mu gukoresha ukuvuga ama publicité ariko kandi no gukoresha imbuga gutumirira abantu guhurumbira ivyuwo muntu abakora muri entreprise yiwe biciye kuri visibility dufise mu bisanza hariho service ya restaurant bar hariho service ya location matérielle sonorisation hariho service ya location matérielle videography hama hakacabaho na iyo service ya brand ambassador nivyo bikorwa bine kandi vyose urumva nibikorwa mvabwenge Smaje mushaka amahera kweri nko mwavyivugiye turayakeneye ariko kandi turakeneye gukura mu bushomeri urundi rwaro yego mwagize evolution idasanzwe umuntu yumvise kuva ku gihumbi kuko igihumbi ubunye ukaba umufise ibintu nk'ivyo byose mukora ni ibintu numva yuko bishobora gutera intege umuntu wari wese yumvamwo tara yo kuririmba umuntu wese yumvamwo tara y'ibikorwa mvabwenge nukuri gato karakura bisaba kugumako
Ego. dusa n'abasozera ni ikihe kintu mwotumirira abantu bariko baradukurikirana? Abantu badukurikirana ni babandanye bakunde ibikorwa vyacu ariko kandi banagire na commentaire. Chaîne ya YouTube twayitanze, abantu bagende bagire subscribe, ba liking, ariko kandi baze kubikunda babonye bikundika. Erega ari umuntu aguhamagara ngo ngukunda ibintu mugabo ugasanga ivyo bintu ntibo bikunda. Donc abantu bumviriza ubutumwa buri mu ndirimbo twebwe turirimba, hanyuma nibumva babukunze baheze babukundisha abandi. Kuko iki gihugu kigizwe n'abantu, ariko abantu nabo nyene barabakeneye impanuro zibavana aha zikabajana ahandi. Ego, hanyuma abarundi dushigikirane cyane, kubera burya abarundi dushigikiranye twese tukaja hamwe bizokunda, bizoshoboka. Ego. Regimo reka ndabashimire cyane, mwongera musozera ku kazi. Kuko abantu nyene ko bakundira umuziki cyane kurusha n'ibindi. Mu gusozera je nagira mvuga akajambo kamwe. Igihugu kiriko kiraja mu mbona kazoza y'igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Ibi rero nibaza yuko biraba twese natwege abaririmbyi turimwo, ariko je nagira mpamagarire abarundi gutahura ibi bikorwa twe dukora. Nitwe bantu gusa dufise umuti bita stress. Nta nahantu uzoja kurondera muri pharmacy ngo ubone, ariko ngira mpa akarorero abarundi nimba badatahura ibidukora. Umunsi umwe igihugu cose ntikize kivuza umuziki kwi radio nimwe, mu makartier ntihazavuga umuziki, kumbe bazoca batahura akamaro kumuririmbyi mu bitaro bitandukanye babonye ibitigiri bakiriye vy'abantu bamerewe nabi mu mutwe. Rero jewe nibaza yuko abarundi botahura kino kintu. Ntitushura kuja mu mbona kazoza bagomba bavuga ngo ivyo bintu vyo ngo vy'ukurimba ngo nibiki. Turi abantu bakwiye gufatwa neza muri societe kugira tubananye, tutanga ujya muti tube industry nziza itanga ujya muti tutazosanga muri pharmacy. Stress nukumvuga numutunywa ukaca wumva stress ziheze, unawo uca mu gahogo k'abaririmbyi. Abaririmbyi nabo baririmba neza iyo bariye bafunguye bahaze. Nico nashaka kuvuga kugira igihugu cifashe mu 2040 citeye imbere mu 2060 tugishike ko twese. Murakoze. Merci beaucoup namwe. Akandi karirimbo yakaduhanura abakenyezi. Kaduhanura abakenyezi. Indirimbo y'abapapa wewe barayizi, baje kuyiraba kuri YouTube na mama nibaza ko barayizi, ariko burya umukenyeza adatekaniwe mu rugo canka mu rugo bitameze neza, umukenyeza ameze neza iterambere rica ryaka. Yitwayise Kanziza. Mugore wanje raba ndakubona ivyo unkorera, mugore raba reka kuraba ivyo abandi bakora, rekeraho oyagezaho kuko musaba ivyo ntoshobora, unzana kamananiza nkananigwa ukiyoza no kunyikosa, imamo kasaba mabia ntagira na ikidia, ahivaje sivaribia ntarigera ntera nigia, oyagora reka kungora, turi ingenzi mugore Kanziza, siga mu rugure k'abagenzi, abagenzi babi bakugira inkezi, baryoherwa tutari kumwe. Turi ingenzi mugore Kanziza, siga mu rugure k'abagenzi, abagenzi babi bakugira inkezi, baryoherwa tutari kumwe. Wewe wazanye ubwogera imbere, ukibagira no kuyanshira imbere, kubw'inzigo ukasaba ibaze nk'izo kwa Mukabazire. Ingeso y'urugo ntiyubaka urundi sheri, sigaho reka gushaka kubaho ubuzima bwa komparezo turiya. Burya abatunzi batunze kuko babaho nk'abakene bakihorera, burya abakene nabo bakenye kuko bashaka kubaho nk'abatunzi. Janiyo izo ngeso z'abanyamuji zo kwifuza kubererwa injiji, usanzwe uzahombika yibuji, eka sindi bukoreshe maji, oyagorora reka kungora.
turi ingenzi mugore kanziza siga mu rugure k'abagenzi abagenzi babi bakubwira inkezi boryoherwa tutari kumwe Jimo Music. Yes, ndabashimiye cyane. Reka natwe tugushimire. Ego nibaza yuko zosubira ikindi gihe. Murakoze cyane. Ego reka nagushimire umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho rwose ubahwe. Big up on yourself.